Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane kuba biriko biravugwa mu bisata n'ubundi bitandukanye harimo nka politike, hagati y'akazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'igisata c'intwaro ibereye. Hari vyinshi vyatanguye kugaragara ku munsi w'ejo uheze aho hari kugenekerezo ya gatanu ntwara ntuyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ni vyatumye benshi basubira kwibaza nimba koko ikibazo c'igitoro kizotorerwa inyishu n'iyi leta ya President Varisito Ndayishimiye. Hari sanama yakwiragiye uhereye ejo ku mugoroba ayisinze ry'abantu bari barindiriye ko boronka imodoka zibunguruza mu gisagara ca Bujumbura. Ibintu vyasubiriye kuyangara hageze aho abatonze bashobora gusanzazwa n'abapolisi ku nkoni ngo nibatahe. Umunyagihugu ari ngaho atwandikiye ati amahoro cyane mugenzi, none nk'ubu ni igiki twokora vy'ukuri kugira aka karenganyo gahere. Uyu munsi isaha imwe n'igice z'ijoro aha mu minsi za uzoza wumva ibisuma bivuga ngo ni ingwano ya Iran yatumye igitoro gikena kumwe batangura kwitwaza ingwano ya Ukraine. Uti abarundi n'ukuri turarushe cyane kuri iki kibazo c'ivyankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni bibazo bisigaye vyigaragaza cyane kandi vyose bikaba biriko biragenda bigaragara umunsi ku munsi, nkuko bamwe iyo bavuze ngo hari bitagenda neza batangura kubagiriza ko ari abansi ibigihugu. Uburundi buramaze imyaka n'iyindi hari ivyankenerwa vyacitse umuzi w'ibuye. Aha twovuga ibitoro, ifumbire, isukari, ibinyobwa vya Barodi mbese n'ibindi. Inyishu kwikena ry'izo zose duhejeje kudondagura iroroshe, no kuvuga ku bitoro, ifumbire, isukari, ibinyobwa vya Barodi ndetse n'ibindi. Cyane kuko inyishu yavyo iroroshe cyane kuko sakaranda gase kwisi katumye bibura, ahubwo ni kibazo Burundi bwisangije. Sogokuruza yari amaze ati akatavuga ntigahenda kavuga. Reka duce ikibazo mu mizi hanyuma duce tududurira ko umuti wo gusohoka ivyo bibazo. Reka dutangure twemeranya neza ko ivyankenerwa vyabaye muzi wibuye mu Burundi abikeneye mu buzima bwa misi yose. Sibanga vyaramenyekanye ko ibitoro bibura kubera ubukene bw'amahera y'agaciro yo kubirangura hanze y'igihugu. Sindibanga kandi ko ifumbire, isukari n'ibinyobwa vya Barodi bihingurirwa iwacu ariko bikaba ari umuzi wibuye. Ibi bitatu vyose amashiramwe abihingura ari Sosumo, Fomi na Barodi ahuriza ku ngorane yo kubura amahera y'agaciro kugira ngo arangure ibikoresho bitaboneka iwacu vyifashishwa mu ruganda. Kugira ngaha rero birumvikana ko ivyankenerwa vyose bibuze kubera amahera y'agaciro. Ese amafaranga y'agaciro nayo ivyayo vyankira hehe? Iki ni ikibazo naco nyene reka tugice mu mizi. Dujije kumvikana ko ata amahera y'agaciro, ikibazo c'igitoro, ifumbire, ibinyobwa vya Barodi hamwe n'isukari bidashobora kuboneka. Ico kibazo c'amahera y'agaciro naco nyene kirafise inyishu kandi isanzwe kuko naco sikiza c'isi. Ni ikibazo nakabazo mbere Burundi bwisangije bwonyene kw'isi. Ikibazo c'amahera y'agaciro gifise imizi ya kure mu mvururu z'umwaka w'ibihumbi 2015, ariko ubukana bwacu bwatanguye kuduza ibipimo ku ntwaro ya President Ndayishimiye. Mu bisanzwe twibukanye ko igihugu kiri mu bihano vy'ubutunzi. Ishiramwe rya Buraya n'igihugu ca Amerika bashize Uburundi mu bihano kubera inyifato y'ubutegetsi mu gihe c'umwaka w'ibihumbi 2015. Ivyo bihano vyaje mu gihe Uburundi bwama buhabwa imfashanyo y'ibice birenga gato 50% ku mafaranga leta ikoresha ku mwaka. Izo mfashanyo ntizigihari rero. Igitoro cisesa nk'imvu murantunga izo mfashanyo zigihari, igitoro cisesa nk'imvura. Isukari naho woshatse umuriyoni w'ibiro, ifumbire nk'ivu nayo ibinyobwa vya Barodi yari nk'amazi. Arero ngira ngo twese turatahuye ko ikidukenesha amahera y'agaciro atari ubwoko canke u Rwanda ahubwo ari imvo za politike. Turazi neza ko tudakekeranya ko ari hamwe Uburundi bwosubira bukanagura imigenderanire n'ishiramwe rya Buraya hamwe n'igihugu ca Amerika mu kanya gato cyane twoba twibagiye ko twigeze kuburanirwa. Ubwo nyene isoko yo mu Kinywabi ivunja amahera y'agaciro ku giciro gisumbi ca leta inshuro 3 yoba yugaye imiryango. Isoko yo mu Kinywabi idandaza ifumbire ku giciro c'ababa inshuro 5 igiciro ca leta yoba yugaye imiryango. Eka n'isoko itazwi idandaza ibinyobwa n'isukari yoba iheze.
iki gihe umurundi yoca yiruhutsa kuko n'ibiciro vy'ibintu ku isoko nizosubira kuduga ku rugero ruteye akoba nk'uko. Mutero none hokorwa iki kugira ngo Burundi busubire kurabana ryiza nabo bahoze bafashanya kera? Eko n'umuti w'ikiroroshe nta mananiza arimwo. Ngaha Ndayishimiye yo kwikora ku mushikiranganje y'imigenderanire n'amakungu Edouard Bizimana. Akazi ka Bizimana koba ukuvugana n'ibihugu vy'Uburayi na Amerika. Mu minsi iri kurushi ibihano vyoca bifutwa, ubona ko n'uwo vyari vyarashiriweho Imana yamuhamagaye Burundi bugashira mu ngiro ivyo bwiyemeje n'abafashanya nabwo bagakora ibibega. Mu vyo dukeka vyosabwa ku ruhande rwa President Ndayishimiye no kwicarana hagati y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, imigambwe, abaserukira amashiramwe yigenga, abaserukira amaradiyo, abaserukira amadini n'abandi kugira ngo bahurize ku kintu kimwe kijanye n'inzira bo kwerekezamwo igihugu c'abavyaye bose citwa umuvyeyi umwe. Ndazi ko Uburaya na Amerika bakibona icegeranyo catewe k'imikono n'izo mpande zose z'abarundi, imfashanyo bwoca yashitse mu banki nkuru y'igihugu BRB. Kuva uyu munsi nta muntu yosubira kubura uko yiyunguruza, nta gasukari wobura kiretse utagira ayukagura, nta muntu yosubira kubura ifumbire yo guteragira imirima yiwe. Iki gikorwa c'iteka tuzogikesha Evariste Ndayishimiye na Edouard Bizimana, twizeye ko bazobikora. Imyaka kandi yaraheze iyindi kabandanye kurikira ikibazo c'ifumbire kikaguma ari ndanse mu gihe ifumbire ari karahara mu ruganda ntibacura. Gushika uyu mwanya nta mutegetsi n'umwe arabwira abarundi cane abarimye aho bipfira. Umushikiranganje Kariniya Mbarushimana yibereye muri koma, ngira ngo yaranibagiye ko ari ministre d'Or ari ministri w'uburimyi. Uyu akwiye kubogozwa mbere ngagaca ashigwa imbere y'ubutungana kisobanura ku caco gutamukaga igisata c'uburimyi mu gufata minenegwa ivy'umukuru w'igihugu yamutumye. Ko natigera ava mu gacerere ngo aremesha abarundi nicemeza ko ashobora kuba yifatanije n'abashaka guhamba uburimyi mu Burundi. Umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere nabo nyene barihoreye nkaho atacabaye. Iyi ngendo irateye isoni ku bategetsi, twaziga ko twiteze ko urukiza. Ikibabaje kandi tuzuza twumva bashize isoni batubwire ko Burundi buriko buragenda bugana mu nzira yerekeza mu mwaka wa 2040 mu gihe imyaka 4 iheze abarundi batarunka gafumbire. Iri bara tukaba tutari twarigeze turibona kuri Upona no kuri Petero Nkurunziza, ngo nakamaramaza kisangijwe na leta yonyene ya President Varisito Ndayishimiye. Mu bihe nk'ibi uburimyi buri mu bihe bidasanzwe. Umuhuza w'abarundi nawe nyene ntiyarakwiriye kwica amatwi. N'amashinga amateka na nkenguza amateka nazo nyene zari zikwiriye kuturungikira ivyo abategetsi barimo kuko bisa nkaho Uburundi bwitwara. Gushika uyu mwanya nta makuru dufise ku mpamvu ifumbire itaboneka, natwe ntituzi aho bipfira kuko tubona abarimyi batozwa amafaranga bakayatozwa n'uruganda ruhingura iyo fumbire hagati mu gihugu, bikarangira bene uduhera babuze ya fumbire bakaburiramwo n'uduhera twabo. Biragoye rero gutora umuti tutazi aho bipfira, ariko naho biruko inyishu ziruzuye. Inyishu ku kibazo c'ifumbire ziri mu mico ibiri. Ubwa mbere hari inyishu yihuta kugira ngo ubutegetsi burokore isezo yiyo goma. Ubwa kabiri no gutegura ukungenese zikurikira yogera ifumbire arashikiriye abigenewe bose, hanyuma ibibandanye gutyo ibihe vyose. Ndayishimiye ngo nihuta kandi atangariza abarundi ko uburimyi buri mu kaga. Aca asaba mu masaha atarenga 48 fomi ibasubije udufaranga yanyaze abarimyi. Ndayishimiye yongere kandi akore nk'umugenerale major abibereye, avugane n'amasosiyete ahingura ifumbire mu karere ayirihe mu mahera yo mu kigega ca leta, ndege zishikane nk'umwami, hanyuma ikidandazwa bayikeneye ku giciro ca leta mu gihugu cose. Amafaranga aca asubizwaho yakuwe, kandi Ndayishimiye acunga ibiciro vy'uyu mwanya ntibishikane y'umurimyi yaruhishijwe na fomi. Iki gikorwa cokora ubwira kugira ngo isezo yiyo goma irokoke. Ari hamwe ivyo tuvuze vyokorerwa ko mu maguru masha mu ntango y'indwi zina murimyi yoba yaronse ifumbire. Inyishu igihe kirekire turayibaha mu nkuru ikurikira, kandi hari vyinshi benshi bariko barabona ko ari ibintu bikenewe cyane
gutorerwa inyishu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko bakabandanya babona abategetsi batandukanye begwa n'ivyo bibazo bagumye mu gacerere. Abarundi bati nta utunezwe n'ubundi iyo tuvuze batwita abansi b'igihugu, kandi nanone twavuga nanone twogira ngo turavuze ubugira kabiri nanone bakatwagiriza ibindi. Rero ngo iciza nuko benshi mu Barundi bahisemo kwinumira cyane cyane ku bibazo babona bibaruhishije muri iki igihugu kirongowe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Mu yandi makuru agezwe ko muri kano kanya, reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. Reka tubandanize mu gisata c'impunzi. Nakivale PAM yongereye imfashanyo ariko itandukanya impunzi. Ishamwe mpuzamakungu ryitaho ibifungurwa PAM ryafashe ingingo yo kongereza mu kiringo gita imfashanyo y'amafaranga igenewe impunzi zo mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda. Ryongerwa ryerekeye amezi ya ruhuhumana ntwarante uyu mwaka wa 2026. Abayigenewe bakaba ari ibice 60% by'ababa muri iyo kambi. Bamwe barashima iyo ngingo, abandi bakayinegura. Kubw'amasoko mashirahamwe afasha, PAM yarongereye amafaranga yahabwa imigwi 3 y'abahabwa imfashanyo. Abashitse vuba mu ikambi, impunzi ziri mu mugwi wa mbere zifatwa nk'izikeneye cyane imfashanyo, hamwe n'iziri mu ciciro ca kabiri zifatwa nk'izikeneye imfashanyo yo ku rugero ruto hisunzwe ibipimo vya HCR. Abaruka gushika vuba muri iyo kambi umwe azoronswa amashiringi ya Uganda 78,000. Abari mu cicaro ca mbere bazoronka amashiringi 48,000 kuri umwe, mu gihe abari mu cicaro ca kabiri bazoronka amashiringi 24,000 ku muntu umwe. Iri hinduka rije inyuma y'igikorwa cyo gusubiramwo no gushiramwo ku mwanya ibiharuro vyakozwe na PAM ifadikanije na HCR. Ubwo byavuye muri urwo rusansuma, igitigiri kinini c'impunzi zanditswe ntikikiri muri iyo kambi kuko zatahutse ku bushake canke zagiye kuba mu bisagara vyo muri Uganda. PAM rero yarafashe ingingo yo gusubira kugabura mu buryo bungana imigabane y'abatakiri mu ikambi kugira ngo ifashe abakihaba, niko bimenyeshwa n'isoko ryegereye dosiye. Ariko rero iyo ngingo yerekeye ibice 60% gusa vy'impunzi ziri Nakivale, ibice 40% bisigaye biri mu mugwi w'abafatwa nk'abafise ibibazo bidakomeye cyane. Bo bariyamiriza ivangura babona ko ari akarenganyo. Uti turanka uko kuducamwe imigwi. Aha bose bagowamwe, twese aha turi impunzi kandi vyose twarabisize iyo twavuye. Imfashanyo yongerejwe yategerezwa guhabwa bose batitaye bitabaye uko na karenganyo akamwana wa mama, niko vyashikirijwe n'umwe mu mpunzi z'abarundi yavuganye na SOS Medias Burundi. Ubwo ibiharuro vyavuba rero ikambi ya Nakivale ikaba irimwe mu mpunzi zirenga 150 harimwo abarundi barenga 31,000 nk'uko amakuru yacu abandanya abitumenyesha. Ni mu gihe ngo Tanzania yo itanze impunzi z'abarundi nk'ibitambo kugira ngo yihutishe kubasubiza iwabo mu gihugu. Nyarugusu kuwa mbere mu gitondo impunzi nyinshi z'abarundi zaratonze guhabwa imfashanyo y'ukwezi kwa ntwarane mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania. Abarenga 600 basubiye inyuma imbokoboko kuko amakarata yabo y'impunzi yarafuswe ku rutonde n'ubuyobozi bw'ikambi, bituma batakaza uburenganzira bwo kumfashanyo. Kubera ico kibazo, abakozi bishiramwe World Vision rishinzwe gutanga imfashanyo y'ibipfungurwa iva muri PAM, Programme Alimentaire Mondiale, basiguriye impunzi bati amakarata yanyu y'ubuhungiro yarakuwe ku rutonde, ntimukiriye abahabwa imfashanyo gushika igihe kizomenyeshwa. Rishiramwe rikavuga ko naryo ryatangajwe n'iyo ngingo. Uti ntituzi ico bacarabaye. Buri kwezi dukorera ku ntonde nshasha zitangwa na HCR ifadikanije n'ubuyobozi bw'ikambi. Bongera kandi basaba impunzi kwitura ubuyobozi bw'ikambi kugira ngo bahabwe insiguro. Impunzi nyinshi zaciye zija kugariza ibiro vy'ikamba amasaha menshi imbere yuko abapolisi bazisanzaza. Umukuru w'ikambi yasiguye icatumye iyo ngingo ifatwa kugira agira ati dufata ko mwasubiye iwanyu, urutonde rw'abategerezwa kwiyandikisha rwashizwa habona mu mpera za nzero kandi mu ruriko. Kuva ico gihe rero ntimukiri mu bahabwa imfashanyo, nimwihute muje kwiyandikisha. Yongeye kati burindwi dutegerezwa gukura ku ntonde abantu barenga 600. Nimurindira umwanya wa nyuma, nimwiyandikishe musubire wanyu aho muzohabwa ivyo mushaka vyose. Ico gikorwa kiri mu mugambi wo guhatira impunzi gutahuka vyihuta. HCR nubwo yiteguriye kuvugira abarenganywa, gifise ikibazo cyo kutizegwa n'impunzi. Umukozi wa HCR we yagize ati
Ntitwokwemera ko uburenganzira bw'impunzi igowe itarasubira iwabo buhonyangwa. Murafise uburenganzira ko gufashanya gushika ku munsi wa nyuma wo gutahuka iwanyu. Tuzatanguza ibiganiro n'ubuyobozi bw'ikambi kugira dutore umuti. Ngo amasoko muri ako gace hafi igice c'impunzi zabuze imfashanyo cagiye ku mugoroba kwiyandikisha kugira ngo zidahuke ku nguvu. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere amazu menshi yarasituye kugira ngo impunzi zive mu ikambi. Ikambi ya Nduta ikabitegerezwa kugara muri Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2026 mu gihe Nyanyarugusizo yo ngitegerezwa kugara mu mpera za Ntwarante. Tanzania ikabigihaye indari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 110 nk'uko amasoko yacu abitumenyesha. Abenshi bari muri ayo makambi akaba ari mu karere ka Kigoma uburaruko bushira uburengero bwa Tanzania, bakaba barahunze imvuru za politike zavuye ku kiringo ca gatatu c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Garera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenzawe aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko yo mu gisata ca politike agati y'akazina muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi ari amakuru bariko barumva ajanye n'ibihano biriko birafatirwa indongozi zitandukanye zo ku mugabane wa Afrika. Ni ibihano cyane biriko birafatirwa ababarizwa mu gisata c'umutekano nko mu gisirikare no mu gipolisi ndetse n'indongozi nkuru mu nzego za politike z'ibihugu bitandukanye. Ayo nayo turiko turayakusanya mu mwanya uri imbere dushobora kuza kuyabashikiriza canke se tukazobageza ko ku munsi w'ejo. Byose ntimuze kujija kure y'Umuhuza TV. Imana iba hezagire.